ko karakomeye. I want to be your love, and you can be my love forever. Na 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 na. The guru kunda, natani bisazi, bibuna yete no wano sazi na 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 na. I go fight for your la la la. My baby you so fine, I wear. My baby you too fine. My baby you so fine, I wear na 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 na. Oh baby, get it out, get it out, get it out, get it out, get it out. Your love, yeah, we get it out, get it out, get it out, get it out, get it out. It's a feeling, I will get it out, get it out, get it out, get it out, get it out. Your love, yeah, we will. One day to the fly away, when it's all gonna move away. I go dance with my lover, girl. I'm nshasha, girl. I'm fully mine, girl. Yeah, yeah, yeah. So I remember when you said you love me, baby. Trust me, baby. I will never let you go. And guru kunda ufaka mimi sazi, baby. Una yeje no bango sazi, na 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 na. I go fight for your la la love, yeah. My baby, you so fine, my baby, you so fine, my baby, you so fine. Now wait, la 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 la, baby. Get it on, get it on, get it on, get it on, get it on. Yeah, love, yeah, we. Get it on, get it on, get it on. It's a dream, it's a way. Get it on, get it on, get it on. agira ubwambere kwanza mwandishimire mwebwe mwese mwashoboye kwitaba ubutumire bwacu twabatumiye bavuye muri original music. Hanyuma shimire kandi n'ishimira abagenzi nabo nyene bashitse kugira ngo badushikire kuri no munsi. Hanyuma mbere yuko tujya ijambo rikuru baza yuko twabyiza tukamenyana mukamenya abahinga imbere babatumiye n'icyo bakora n'icyo bagejeje. Hanyuma jewe mu mazina yanjye yitwa Prosper Injimbe, nkaba ndi CEO hamwe na co-founder wa Original Music, nkaba ndi na manager wa Ado Josan. Hanyuma ku ruhande rwanje kubafu akaba ariho founder wa Original Music, na akaba ariwe umartiste wacu twatanguranye ariwe Ado Josan, ari musanzwe mumenyereye. Hanyuma ku ruhande rwo hirya akaba ari Bobo Brown Bonel, akaba ari manager wo mu bikorwa bya Original Music, akaba ari akurikirana ibikorwa bya buri munsi, akaba kandi anamanaginga amfasha kumanaginga Ado Josan.
ruhande rwanje rw'uburyo hariho Andri akaba ariwe artiste nshasha dufise akaba yitwa FROKID kw'izina rya FROKID. Hirya gatoya akaba ariho Delicia akaba ariwe project manager wo muri Original Music akurikirana ibikorwa bya Original Music Foundation. Hanyuma ku mpera akaba ariho Justin akaba ariwe general manager wo muri Original Music, ni kuvuga aseruka mu bintu bimwe bimwe yejewe ashoboye kwabo. Hanyuma tubandanyije cyari kwanje no munsi ingingo nyamukuru yari kwanje no munsi kwari icyambere twari kugurura ibikorwa hazarani bya Original Music ngaha muri mu Burundi, kuko twatumaze igihe kirekire twitegura ibikorwa bishikeko. Hanyuma ni kuvuga Original Music mu jambo rimwe ikora iki? Original Music ni management kandi ikaba ari sivyo gusa, ikaba na investment. Hanyuma sivyo gusa kandi kuko twabivuze kare hakaba hariho igipande cya project cha foundation twaza kwijamwo kimwe kuri kimwe ko tubana tuganira. Ni kuvuga yuko Original Music ndababwira yatanguye gute. Original Music yatanguye mu 2018 niho yatanguzwa, ikaba yatanguriye mu gihugu cya Finland ari naho artiste Ado Josan asanzwe aba. Hanyuma ikaba ifise ishami muri Norvege aricyo Oslo muri Norway. Yatangujwe na Ado Josan ubwiwe afashijwe nanje mu mwaka wa 2018. Hanyuma tugenda turakora buke buke. Inyuma yaho mu mwaka uheze niho twaje guforma staff ya Original Music ariyo igizemo nabo twaberetse ngaha, bakaba nabo bakurikirana ibikorwa hagufi na hagufi ngaha mu Burundi no muri East Africa no muri Africa yose. Ni kuvuga Original Music yatanguranye n'umuririmbyi Ado Josan. Hakaba Ado Josan ari mu muririmbyi mose n'umumenyereye, ubwo akaba afise ibikorwa bitari bikeya. Hanyuma inyuma yaho niho twibagije twavuga ati dukwiye kurondera abandi ba artiste baja muri iyo label kugira tugire ibikorwa tubyagure. Inyuma yaho rero no kuvuga Original Music twagiye dukora iki? Ibintu twagiye dukora, ikintu cya mbere twagiye tugira investments muri mu ba artiste. Artiste twatanguriye nawe Ado Josan, turamukorera ibikorwa bigiye bitandukanye bijanye no muziki. Hanyuma inyuma yaho twaragiye turakora udukorwa duto kuvuga ama investments yo gufasha Original Music kugira igende bitera imbere. Twabonye yuko tudakwiye gukora muziki gusa, twe kuja no mu bindi bisata. Hanyuma mu mwaka uheze niho twaciye dutanguza Original Music Foundation. Iyo Original Music Foundation ijejwe gukora iki? Akazi kayo twagiye ibikorwa tumaze gukoramo ni ukuvuga yuko yagiye ifasha muri bantu nikora. Hanyuma turaja no gukora mu magara y'abantu. Mu magara y'abantu sikuba yuko twagiye turafasha abantu bafite ibibazo bari kwa muganga cyangwa bakitswe n'amagara bari mu ngo zabo. Niko kazi twagiye turakora mu mwaka uheze kandi kuba bimwe ndibaza ko mwagiye mubibona bamwe uretse ko byose twagiye tubishira ahabona. Hanyuma rero kuvuga Original Music duteganya iki guhera no munsi? Ikintu cya mbere Original Music
dufise isonga ni projet yo kubaka original music headquarters ngaha mu Burundi. Iyo ikaba ari projet 2024-2026. Ni projet izotwara hagati y'imiliyari 3 y'amafaranga y'amarundi. Iyo nayo rero ikazotangura umwaka uza nibaza hagati mu mwaka wa 2024. Hama iyi projet kuyitangura twayitanguje kugira gusa ngo twubake inyubako ya original music, mugabo dushaka gufasha gucreya ubuzi hazasa kugwaruka. Hanyuma ico gihe numva tuzomaze guhera dufisemo amaposti atandukanye ariyo tuzokwangaja kugwaruka sasa kugira ngo badufashe kurangura ibikorwa bya misi yose muri original music headquarters. Sivyo gusa twashoboye guterana na team cyangwa imigwi y'abenjeniyeri bazoshobora gutangura kubaka ibyo bikorwa mu mwaka uza. Hanyuma turafise sample cyangwa ikintu bita demo ya inyubakwa ya original music uko izo bimeze, ko twagibaza yuko tuzibereka gatoya amace tubandanya. Murakoze. Bonjour à tous, ukeneye. Umeze bon? Jesse ngunda kuvugana n'abajournaliste kabagenzaje badaho batavuga. Ça va? Mais bon. Merci beaucoup. Lydie Delicia Dairagije, project manager muri original music. Ikibazo cyabajijwe ni ubuhe buzi buzotangwa ku bajeune muri original music mu nyubako nshasha izokubakwa. Nibaza yuko ndabaha exemple ntoya kugira ngo dushobore gutahurana byoroshe. Ndazi yuko Excellence House hari n'umwe atayizi. Murayizi? Merci. Kujya muzi Excellence House niko nifuza ko muzomenya original music kurusha. Kubera ko ubuzi tuzotanga deja turabufise hano twebwe kandi murabona ko turabajene. Ukuvuga ngo maison ibikeneye abo kuri reception turakeneye kandi turakeneye yuko atazoba ari maison yo kuvamo. Tuzoba dufise izindi appartement zirimwo, ni nk'uko dushobora kuvuga duti mbega ko tugira dushiremo salle de réception par exemple, ninda zokurikirana iyo salle de réception. Jewe nka project manager ninda zoza arampa icegeranyo c'ivyabaye ku kwezi muri iyo salle de réception, ninde azorihisha abapanze muri no appartement. Turakeneye byinshi muri iyo appartement. Nk'aba jeune ndazi ko muri communication hano mwese mwabajije ati nubuhe buzi kubera ko mwese mukorera muri communication. Sivyo none santa sivyo. Turakeneye rero n'umuntu wa communication. No kuvuga ibintu byinshi tuzoba dukeneye kandi bikeneye aba jeune. Original music so kuvuga ngo izoteza imbere abandi bantu bo mu bindi bihugu nkuko mwumvise ngo dufite ngo amapartnership canke ishami, ariko cyane cyane mu Burundi murumva yuko iyo nzu ariho izoba iyo nyubako ntizobiri. Rero twumve yuko aba jeune turakenewe, kuko nimba tuzozana abazubaka iyo nzu ni bande. Muri twebwe turafise abantu bazi gukora amatara sivyo, par exemple turafise abantu bazi gusiga amarangi, turafise abantu bazi gukora ibintu bigiye bitandukanye mu maprojet ngayo sivyo none. Nka Alan Dorin ndazi yuko arashobora kuba azi amadesign atandukanye ya maison sivyo, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Turakeneye umuntu wo muri studio, murumva ko tuzoba dukeneye umu producer, turakeneye ni vyinshi. Nibaze ko muri ko muratutahura aho ngerageje kwishura ku bintu vya communication. Ego aho igisigaye nuko muduha akanya ko kugira ngo tubishire mu ngiro, hanyuma muzoba mubibona ati ubu rero hakenewe ibiki. Mbe bashajeho ni class ahe. Murakoze cyane, nizere ko nishuye neza.
kontra ikaba iriko irasinywa muri kano kanya, akaba ari ibintu bibereye ijisho, akaba ari ibintu biboneka neza ku masanamu. Ndabona abamenyesha amakuru bagerageza kwegera kugira ngo babone ibiri indani, ariko biranyegeje. Yabivuze neza Prosper, reka duhere ku mwana mushasha. Niyo mwana mushasha aje mu muryango France Lenibura. Washikiriwe Ado Josan, turaza kubasaba rero mu cyubahiro cyabo bavyaguruke, hama hafatwe amafoto. Dusabe Prosper ahane contract na FROKID, hama mu nyuma Prosper ashahana contract na Ado Josan. Ibintu bigende neza cyane, abantu barakwiye amashi bagwimana. Ibi bintu birabereye, ibi bintu byiza. Uno munsi ndiko ndicuza impamvu ntabaye umuririmbyi, umuririmbyi narakubona ko ndasinye no konti. Wow. Sawa, murakoze cyane. Ndibaza yuko turashitse ku ndunduro cyangwa musozo ibikorwa byacu by'uno munsi. Nashaka mu ijambo rimwe banze nshimire online media, nshimire amagazine, nshimire ni kuvuga amaradiyo, nshimire na televiziyo zatwitsa kacu uno munsi. Mukamaje kuraba ibyo tubashikirize, ibyo tugezeko, hama n'ibyo tugiye gushikako. Ndibaza yuko subwa nyuma urumva yuko tubashikirije uwundi munyango mushasha. Uwo munyango mushasha akaba ari FROKID, azobakeneye support yanyu, azobakeneye ubufasha, apana bwe buri music gusa, mugabo turakeneye ko na media, abajournaliste, n'abanditsi batandukanye yuko umufasha, kubera ko umuziki wacu bihereye kuri label gusa, kuri management gusa naho twoshika, kubera ko imiziki nishasohoka gakera mwibarabara. Umva rero mugabo mubishizemo ingufu mukadufasha natwebwe, haya tuba twagijeje hamwe namwe mugagira iki mugasozera. Hama nashaka nshimire kandi byo ku mutima Amipro MC ku bikorwa cyiza n'ukuntu yarifashije uno munsi, byari biryoshye cyane rwose. Hanyuma murakoze, mugire umunsi mwiza. Murakoze.